Angela kinari kunda sasa ibyo bintu ndabyicuza babarira ndakwigeze babarira uzokoze kandi ujya imbere y'isaha sisaha kandi n'inyuma y'isaha sisaha umuntu wese akwiye kwirinda gucerwa kugira ngo ntasange atakaje amahirwe Imana yari yamuhaye. Nkubaze kuzi twariko turategura mariage ukaba utigeze uhagarika kumvanga n'umunsi n'umwe. Urankunda urukundo rwawe nubwo kwifuza ko ninashika mu rugo wawe icyayi cyanje cyo mu gatondo kizoba amarira, ivyo kurya vya sasa no mwijoro bizoba amarira. Nivyo bifuza niko rukundo nkunda. Kandi iyo telefone yawe duhejeje tubona Mimi avuga ngo mpereza telefone yawe, ico ndaba mwompereza telefone yawe ndabe ivyo mbonye canke ivyo uravye. None turabona ko koko umubano mubi canke mwiza ugiye kuboneka hagati yaba. Suzuma banzwe kuri option da subscribe canke wanditse sabone, ubundi ufyonda musi kuri aho gatuki ali like twagure umuryango uhoraho akugirire neza mu bikoze. Ciao ciao. Intango FILME uno munsi yabaye impanuro gusa kuva ku ntango gushika duhijiji yaba kuri King SABAS ika aha turatangurira ku ngo zubatsi. Ku ngo zubatsi twagiye kubona ko kurarusha vuri wo mwubatsi ari nko kwitera ivyago, kuko utabuzi ko ukwaraye ari kwaramuka, utazi ko ukuraye ari kuramuka. Uyu King SABAS twabonye ko yicuza avuga ati kubona ngiye ntamusezeye conyene ico kirambabaje, ati kubona nawe yagiye anseze yari mu nabi ico kirambabaje. Twagiye no kubona abandi bari mu marira banaja mu marira baravuga ngo sha birambabaje kubona wa muntu wacu apfa kandi apfiriye mu vyaha. Turabandanya ivuga butumwa muri ino FILME ya Intango. Sengera intango, usengera intango y'ubuzima, usengera intango yo kubaho kugira ngo witegurire kubaho ejo neza, kuko utazi ejo haza hawi. Intango FILME ni filme twashize ahabona kubwo kuvuga ubutumwa, si filme kubwira kuryoherwa no kuraba ngo twingi, ni filme kubwira ko ije kukwigisha ku mpande iyi niriya. Ariko cane cane turaviza ku ruhande rw'ijambo ry'Imana, turaviza kangurira abantu mu mitima yabo babashe kumenya ko Imana ikiriho, hakwibaza ko umenga nibo biremye. Muri kino gihe tugeze ahantu umenga uwari we wese yifata ko umenga Imana ntikibaho. Koko niyo dukora ivyaha canke iyo bakora ivyaha nyene barikuramwo ubwenge ukamenga Imana ntacikivuzi. Iyo bakora ivyaha dushire mu kigero ca mbere c'icaha ca mbere gisigaye kihari, ikigero icaha ca mbere gisigaye kivumye cane atavyiyumviro na bimwe bo biyumvira ngo ni Imana yabishizeho kugira tubikore. Cane cane ca kiriho kirajana mu mahonero isi n'ubu busambanyi, kuko n'ubu umukobwa nyene vyatangiwe k'akarorero. Turabizi neza ko abonye umugabo ubu canke uriya yamwiyumvira ko amahera ariko babanje gusambana. Urumva ko inzira ya mbere yose yama ituma isi igwa habi canke abantu bisi bagwa habi n'ubusambanyi. Cane cane ico caha c'ubusambanyi ni icaha gikabije kandi kirengeje, yaba umwana kivuka, yaba umwana atarakwiza imyaka, yaba umwana w'umusore, yaba umutama n'umutamakazi, bose babayeho bumva umenga gusambana kubu nta caha bitwaye. Ariko twiyibutse mu myaka y'ibihumbi 2005, mu myaka y'ibihumbi 2008 umukobwa wahi umukoze ko kamukora ko nk'ahantu yumva ko ushaka kumujana muri iyo ngeso, agukubise ikofe koko warazungurirwa nk'iminota 5 utarabona ahantu hagazi. Ariko uno munsi utamukoze ko canke umwegera umukorera ivyo bintu umenga nta kirimwo, bisigura ngo isi yaramaze kutununuza mu buntu bw'Imana. Ubu twibereye mu kindi gihe twibaza ko umenga Imana ntikibaho.
ariko tuvyumve neza ko Imana umubabaro ifisi ivyo tuyitera mu kubabara biva muri izo ngeso zacu. Banza urabe neza ko uravyo subscribe canke aho handitse s'abonner, ubundi dukomerezeho twagure umuryango. Turakomeza na filme yacu Intango parti 11 vyayiranze, amadurangirize hamwe kubizuranga iparti ya 12. Uno munsi ivyo twabonye ko ari impanuro zivuga ngo burya iyo umuntu apfuye nituba dukwiye kurira ngo agiye ngo dusiga mu mubabaro, ariko tutahure neza ko ugukizwa kwacu canke kwibuka ko Imana ihari. Iyo abapfa bataba bapfa ntituba twibuka ko Imana ihari. Ariko uno munsi wowe ushaka uzumbwire muri commentaire, iyo umuntu apfuye mu mutima wa birakuzamwo ngo kumbe umuntu arapfa, ugasanga uwo munsi wumva ko umenga nubwo utobukijije umenga wocukizwa utahora usenga uwo munsi urarusenze. Commentaire mumbwiza ukuri, wewe umbwiza ukuri n'uwundi ambwiza ukuri. Nubwo ukumva ari umugenzi wawe w'indani wa mbere apfuye atari n'uwiwanyu, ukumva ko yapfuye kandi umenga ntiwabiziga, ushaka uvugisha ukuri, uwo munsi wiyumvamo gusenga kandi wahora urara udasenze. Uwo munsi nturara udasenze wiyegereza Imana, eka n'umunsi ukurikira n'uwundi munsi ukurikira, uwo munsi ntibigukundira kurara udasenze. Ariko reka rwa rupfu rwiwe rwibagirwe gusa, amara iminsi bibagiye urupfu rwiwe, no gusenga nusubira. Namba ari ibyaha uco bisubira, namba wahora ukora ibyaha uwo munsi uwo muntu apfuye, ndakubwije ukuri mu munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uwa kane, iyo minsi usanga udakora ibyaha. Mumbeshuje muri commentaire tuyage, mumbwire koko nimba ibi bintu ubizirikana, tubwize ukuri nawe uko wiyumva. Iyo umuntu apfuye uvugisha ukuri kudahora wumva uwo munsi utora rudasinzi. Si wewe gusa, nibi bintu biri ku bantu bose. Iyo urupfu rubonetse rutwibutsa ko Imana ibaho, rutwibutsa ko umuntu ashobora gupfa, ariko wamara kwibagira urupfu rwiwe ukamenga Imana ntikibaho, ukamenga rwa rupfu rwaratashe iwabo, umenga ntiruzoza gutora abandi. Hari igihe ruzoza gutora wewe oriye yuko urindira ko hapfa abandi. Rushobora kugusanga muri ivyo byaha uku twabonye ino filme kwa Ornella ivyamushikiye. Yamenyereye kurya amahera y'abandi, yibaza ngo bizohera kwa kundi. None uno munsi n'abasore bubu n'inkumi z'ubu niko bimereye, bumva ngo abasore bavyita ngo ni gupfubura, inkumi nazo zikazita ngo ni bishuga daddy. Ariko ibi byose turazi ko bama babiguyemwo. Uno munsi mumparurire, mushake murabe impfu ziboneka aho mubaye mu masiti, mushake muharure impfu mubona ku marezo sosio, mumbwire neza nimutasanga ari inkumi n'imisore, ari abantu bageze kubaka, ari abaheruka kubaka, ari inkumi zimwe zikiri ntoya. Izo nizo zikunda gupfa cyane gusumba bajya batama. None ibi muribaza ko biriko biva kuki? Ibi bintu twabonye muri filme si ibintu twitoreye mu mutwe gusa, ni ibintu biba tubayemwo, ni ibintu namwe ubwanyu mubayemwo. Murabijya mwibaza ngo Imana izobireka, murabijya mubirira mu byaha mwibaza ngo Imana izobireka. Koko murabona ko umenga ntakivuga, ariko Imana koko yamihari. Uyu wewe twarabonye ko we yishizemwo ko gukorera ikiba abantu bose umenga birasanzwe, ariko mumenye neza ko hari igihe uzokorera ikibi w'Imana yavuze ngo uyu hakumukorera ikibi we uzopfa, usanguriye ibya nyuma ko uwo muntu ugiye gukorera ikibi. Reka dushake tuvugire kuri aba barozi. Mbe kubera iki abarozi bapfa kandi bo baragumenga bo bokwica abandi, ariko ukamenga bo ntibopfa? Ariko no munsi araroga ryarakaroga, bamwe bagakira ryari bagakira, ariko agatinda gashikaga umuntu umenga koko ivyo bintu byoruhuka bimwishe. Ariko Imana ikagira ngo we kizire uyu muntu kuba wararoze abambere nkihorera, kuba wararoze abandi bose ngahora, ariko uyu ko mugeze ko hako we wapfa canke akashikirwa n'izo ngurane, wewe nyene ni ugenda imbere wamuroze ukabona aragiye. Reka dushire no kubicanya abantu bakora ibyaha, kuko nawe ushobora kuba uri kuranda ufise uwo mutima w'ubwicanyi. Hari igihe uzica umuntu wa mbere ukica n'uwa kabiri ukica n'uwa gatatu ukica no gushika kwijana, ariko washika kuwijana umunsi ugomba wica w'Imana yavuze ngo ubu ntashobora kwicwa n'ugo rupfu, wewe nyene ubwawe uzobona ubona ikintu kikwica utamenye iyo kivuye, utamenye nyene kije, ugafatwa n'ingwara itari bugufati, kubera ko Imana yashatse gukingira wa muntu itipfuza ko ashikirwa n'ugo rupfu rwawe kuko atari go yamwandikiye. Imana yarirahiriye avuga ngo
wewe ndakuremanya umugisha wawe, uwundi ndakuremanya umugisha wawe, ndakuremeye urupfu rwawe, uwundi ndamuremeye urupfu rwiwe. Wewe nimba uremwe kwicwa n'imbugita, waremwe kwicwa n'imbugita, uwundi nimba yaremwe kwicwa n'inkuhu, yaremwe kwicwa n'inkuhu, uwundi yaremwe kwicwa n'uburozi. Nuko nyene rero iyo ugiye kumwicisha imbugita yaremwe kwicwa n'uburozi, wewe w'imbugita ni wuhagwa, kuko wagomba ukora ibintu Imana itemeye kuva kera. Koko warugomba ubikiraro kimushikana ku Mana, ariko uwo munsi Imana yamwandikiye nturagera. Rero wakumushikana ku munsi Imana yanditse ko hataragera, wewe ni ugenda ahubwo ni umusubirira. Erega niyo ugiye woca wumva ngo Imana ni ikujanye, ariko wagomba umaramaze Shetani ukora ibintu itagutumye uwo mwanya. Wewe koko ni bya bindi bakunda kuvuga ngo aba Shetani babaye hata amahoro, abakozi ba Shetani babaye hata amahoro. Kubera iki? Bubu hari igihe ukora ibintu ugaja gukora ikintu na Shetani ubwiwe atari gukora, atari yemeye, kuko azi ko co mukwegera. Wowe ugaca ugenda ugagikora ugasanga ukwegeye Shetani, kuko Shetani akawukubitwa akabusubira kongerwa kw'iminyururu ari wewe ubitumye, ugasanga Imana ntiri bukwemere na Shetani ubwiwe ntari bukwemere. Rero bene data, nimba koko wari umusambanyi, ndakwinginze ngo uhebe kubwino FILME. Twabonye Yvette avuga ngo nimba azobona umuntu akora ibyaha ngo ubu ntazoceceka, ngo azomubwira ngo ivyo byaha abivemwo, kuko abonye ingaruka byavyo ko isi ihemba zero. Ngo ndabibonye neza ko isi ihemba ubusa. Rero umuntu azoba ariko arakora ibyaha atisha ubu nzomubwira yumve, kuko ibi bintu ni bibi. Bariko bayaga ibibazo ibi n'ibi na biriya kubw'ibyaha by'abakozi b'Imana bo mu rushengero, kubwa abavuga ngo baravugishwa ariko batariko baravugishwa. Aho turatanga uburorero bwa baba dadi wubu, kuko nimba uzi kusengera kwa dadi ku muntu witwa dadi wenyene, nimba kuko yari yisiryo zina ukabuzi neza ko iryo zina urisengerako, ndakwinginga ngo urabe uhiga ahandi hantu usengera, kuko burya abantu mubita abanyakuri, kuko hariho ukuri bavuga kubw'uko badashaka kubazimiza n'ingoga, ariko bo bagerageza kubabwira bijya bivanze kugira ngo mubizere gusumba. Bakagerageza no kubakorera bijya biti bitangaza kugira ngo haboneke igihamya kibizeza ko Imana ari yo iri kirabikora. Ariko reka tuvugisha ukuri kuva kera. Ubukizwa cyane bwatanguye kuza mu 2010 kuduga, niho hatanguye kuboneka amashengero y'abakizwa kenshi. Bica biza cyane kuva mu 2016 2017 ayinza ritanguriye, niho biciye bisara biba byinshi. Ariko imbere yaho twari dufise abakizwa bamwe aribo bari abakizwa, kandi abakizwa bari bakiboneka n'ikibindi cyari bwagwire. Twigishanye nkamwe namuko muvyumva. Ugiye kuraba kuva abakizwa baje kuva 2010 nta kantu mubona ko koko ibyaha byo byatanguye kuduga cyane muri iki gihe. Koko na kera byarakogwa, ariko muri ino minsi hoho rero cyane tuvuga icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cyo kugira inzigo, icyaha cy'ugwanku kwanka abantu cyane. Ibi bintu tubivugane mukuri bije kuva muri ino myaka ya 2010 kuduga gushika muri iki gihe. Usibye ahubwo kuva 2020 kuduga naho byarongerekanye biba byinshi gusumba, kugezaho n'umuntu umenga yo kwica ataco mupfuye. Nkeka n'isahani y'inga yo kwicira akakuniga ugapfa ukavaho. Rero ibi birakwiye kutwigisha, bikatwigisha ko bajya twita abakizwa bahatari cyane, bajya twita ngo n'abadadi. Arakuvugisha bakubwira ngo ugiye kuronka indege, ngo ugiye kuronka imodoka kandi n'abatayafise. Wamara kubyiga ko yakubwiye ngo uzoyironka, ngo itariki niyi ngo uzoza umbwira, ngo itariki niyi uzoza ushima. Agaca abona ya tariki irarenze umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu. Uyo muntu yaramutse azimiye, nubwo umubwira ijambo ry'Imana ntapfa yumvise. Akubwira ngo jewe ngo ijambo ry'Imana ndarizi, narakijijwe niho ntanze gukizwa, ivy'Imana ndabizi, ndazi byose ingene bimeze. Uwatanguye no gusambana ntuzopfa umubwiye ngo hinduka ngo bikunde. Reka tuvuge kuri kote y'ubusambanyi nabwo. Bajya bitwa ngo badadi n'abavugishwa bahatari, baragenda bakavugisha iby'imigisha gusa, ariko ntibavugishwe bya byaha tuba twagiye dukoze. Ugasanga mvuye muhira nsambanye, namara gushikayo ngo Imana igiye kuguha imodoka, kandi je nzi ko mvuye muhira nsambanye. Wa wundi nawe kubera bya bishobisho byo mu Mana batabanza gushishoza ngo Imana ikunda iki,
kandi bivanye na kwa kuntu ba dadi batwita bavuga ngo mubite ba dadi ngo ni baso banyu ngo ni mwemere ibyo bababwiye byose agaca guhenda ivyo ugaca wemera ajaguhenda ko Imana igiye kuguha bya bintu ugaca wemera ukabona ko Imana umenga niyitabonye bya umenga irabishigikiye. Wa muntu rero akagera igihe bakagira ico bapfa na wa mudadi akibuka ko kandi yari yaramushigikiye muri byaha sha uwo muntu yaramutse azimiye akubwira ati jivye Imana ndabizi narabibonye sivyo munyigisha ibyo ndabizi ntaco mu mpanuramwo aramutse atanguye gusambana arasamana kugezaho nisazi zimudumako. Kandi uwo rero ntushobora kumubwira ijambo ry'Imana na rimwe kuko ubwiwe na wene yararizi yarabiciyemwo. Rero aba bantu twita abakozi b'Imana tumenye ko ari biraro bitujana kwa shetani iyo tutavyitwayemo neza. Wowe nujana ibishobisho byo kuraba ibitangaza ukorerwa uno munsi ahugira ngo ndagukirije si wagukiza ukizwa n'Imana yanditse ko uwo munsi atari uwo gupfa. Uwo munsi bijya bije namba senze ngo amafaranga araje suko akabona amafaranga y'Imana ntazanwa nuko avuze. Ari amafaranga y'Imana azanwa nuko hageze. Ara amafaranga atarayimana naho aza kubera ategetse agategeka ya mahera gacaza ariko ayaje nta n'iminsi yamarana. Ariko y'Imana yuguruye umugisha wayo kubwuko wayigamburukiye atabya byahugira atakugira ivyo bintu ivyuguruye ntibihagarara mu buzima bwawe hageze kuzi kibi yugurura neza bya bintu byawe bikaguma biguruye. None twabonye no ku ruhande rwa MIRÉÉLLE ivyamubaye ko impanuro zamubaye ko yabwiye umuhungu ati burya imbere y'isaha si saha inyuma y'isaha si saha. Imana yadutije aka kanya kugira ngo iyi segonda wisuzume nisuzume tumenye ko Imana ikidutije iminsi yo kubaho n'iminsi yo kwikosora. Uno munsi nyene turiko turabivugana ati ntiyabiduhaye ngo tuvyiyumvire ejo kuko ejo tutazi umunsi ivyo tuzoba turimo nuko tuzoba turiho. Rero rino jambo niki gihe tubwirwa ibi turumva ko Imana ibishaka kugira iki tubwiye kandi duhanura ngo twumve duhinduke dukore ivy'Imana idusaba tukiriho tugihema kuko tutazi ko ejo Imana izo bikidutije impwemu. Ino filme rero murumva ko ico yavuze kuva ku ntango gushika ihere yavuze ku ijambo ry'Imana gusa. Parti ya 12 nayo koko nayone iraje ikwigishe ibyo utaruzi. Eka nivyo waruzi ariko ukabugi ubigendera ko ari ibyaha kubera wabibeshwe ko nanako kibaza ko ivyo bintu ari byo bintu byawe canka ari yo ngabire yawe oro hari ivy'Imana igushaka ko. Genda rero uhinduke wige kumenya ko Imana yitwa Imana wige kumenya kubaha Imana utinye icitwa icaha kuko ivyo babashigikiramo mu byaha ukumva ko kunywa inzoga ataco bitwaye gusambana ataco bitwaye ukumva ko Imana itavuze ngo reka kandi itari buze kukubwira uko yaguhaye ubwenge bwo kwiyumvira no gushishoza izo biguhanira umunsi wayishikiriye ubu ntiribuze kukubwira ngo we ariko umunsi umwe wayishikiriye yari niho uzomenya ko ubuzima bwawe bwari mu kangaratiti. Ushobora kwicwa n'isanganya ushobora kwicwa n'ingwara ushobora guhura n'uguhonda ikintu ushobora kwicwa n'ibi na biriya byose utarutegekanya ugasanga ugiye hamwe habi we wari uryohewe n'umubiri wumva kumenga ntaca bitwaye ariko igihe kimwe ukazomenya ko atari we wiremye ari uko izo mpemu zibuze canke zikuvuyemwo. Ciao rero Parti ya 12 nibaza ko uwari we wese azoba yiteze canke mwebwe turi kumwe tugiye kurabira hamwe ibiruti bitwabonye muri iki gice aho MIRÉÉLLE tuzomubona kandi yariko arasezerana n'ubu mugabo avangana tumubone ahura na cakimararungu ciwe aho Imana yatanguye kumwirura ikura impande zitarizo ikura Ornella mu nzira kubera yari kigeragezo ariko Imana ishaka kumushitsa kumugisha wayo. Niyo mpamvu wewe ushobora kuzoba ikiraro gishikana kumugisha uwundi muntu uzi ngo uri mu Mana kandi uri kwa shetani. Ciao uno munsi ni bituyazi ijambo ry'Imana dukuyeyo n'iryo nyene rikubwira ngo genda uhebe ibyaha utahure ko urupfu rushobora kuza ejo canke rukaza uno munsi utari witeguye ugasanga ugiye kuzimu. Uhoraho abagirire neza tuzosubire mu gice gikurikira. Suzuma neza ubanza ko wafyonza subscribe hama tuzosubire awanditse subscribe canke sabone eka wibuka ufyonde na like tubandanye twagura umuryango. Ciao